kungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe ico mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira ni mugwayi. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson NKESHIMANA. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96. Afiti Yesu mukinga zatiwe arriva e viens gusa enda na zumutima. Ijwi ntirimeze neza, sauti sio nzuri, ariko impwemu zirakwiye, lakini pumzi zinaenea n'amajambo ariho na maneno yapo. Ijwi gusa nicyo ritameze neza, sauti sio nzuri tu, ariko kandi nikibuza ko duhindurirwa ibihe uno munsi, lakini haitakataza kwamba tutabadilishiwa nyakati kwa siku ya leo. Ibihe wabayemwo, wakati uliishiyemo ndani, byo bimaze imyaka 30, labda vinamaliza miaka 30, bishobora kuba bimaze imyaka 40, labda vinamaliza miaka 40, bishobora kuba bimaze imyaka mike nk'itatu cyangwa 2, vinaweza kumaliza miaka 3 ama 4, ariko birashobora kuhinduka, lakini vinaweza vikabadilika bikaba vyiza, vinakuwa vizuri. Wahoze ari umwungere akaba waza ari umwungere w'intama akaba umwami, yule alikuwa ni mchunga kondoo akawa mfalme. Wahoze ari zamu akaronka urugo, yule alikuwa ni zamu anapata ua. Mordekai yari zamu, Mordekai alikuwa ni zamu, yachunga ingo z'abandi, alikuwa kichunga maupongo za wengine, kandi bigaragara ko atanurwo yari afise urwiwe, tena inaonekana kwamba hakukuwa na upango wake, ariko tuzagweze inkuru afise parcelle yiwe, lakini tutakwenda kumalizia habari akishakuwa na parcelle na matungo yiwe pia na mifugo yake. Muziko uku kwezi ari ukwezi ko, unajua kwamba huu ni mwezi wa kupendelewa na Bwana. Ni ukwezi ko, ni mwezi wa kupendelewa na Bwana. Ni ukwezi ko gutoneshwa n'Imana, ni mwezi wa kupendelewa na Bwana. Ndifuza kuno musi tuzaguheza kino gikorane, nahitaji tumalize mkutano huyu maze nawe ukaronka ivyawe, na wewe upate ya kwako. Mordekai yari izamu, Mordekai alikuwa ni zamu. Muzamu bwiwe aza kumenya makuru yuko Vashiti yononya karere. Katika uzamu wake akajua habari kwamba Vashiti ameharibu mazingira. Vashiti yaravyonza karere kabisa, Vashiti ameharibu mazingira. Mordekai abimenyesha Esiteri, Hadasa aza kumenya ayo makuru. Vashiti alipomaliza kuharibu mazingira, Mordekai akaenda kumwambia Hadasa Esther hizo habari, zuko umwami alikuwa hamagaza abagiye kuba abamikazi, kwamba mfalme anaita wabinti ili achague malkia. Biza gutuma Esther aba umwamikazi, ikasababisha Esther akapata nafasi kuwa malkia. Twagezaho Esther amaze kuba umwamikazi, tumefika mahali ambapo Esther alikuwa chakuwa malkia. Kihamani kirenganye kikabona Mordekai atagifukamiye kikababara. Kihamani kikipita afu kinaona Mordekai kukiinamia anahuzunika. Muga Mordekai afise icyahagazeko, lakini Mordekai alikuwa na msimamo wake. Niwe yari yareze Hadasa Esteri, yeye ndiye alikuwa amemlea Hadasa Esther, amurera nka se nubwo yari mwene se wabo. Akamlea kama babake japokuwa ni babake mdogo. Yari afise icyo yishimiye nubwo yari umuzamu, alikuwa na kitu cha kujisimama yako japokuwa alikuwa ni zamu. Yari umuzamu nubwo mushiki
wiwe ariwe yari umwamikazi. Alikuwa ni zamu ijapokuwa dadake alikuwa ni malkia. Nibigutangaze ko hari ibintu bitaragenda neza kandi Yesu ari papa wao. Yes, usishangae kuna vitu ambavyo unaona haviendi salama na wakati Yesu ni babako. Impamvu bitari bwakunde hari harindiriwe umunsi nk'uyu kugira ngo byuguruke. Sababu ilisababisha isiwezekani ni siku ilikuwa inasubiriwa. Numunsi nk'uyu warurindiriwe kugira ngo bikunde. Ni siku kama hii imekuwa imesubiriwa ili umunsi wo guhindurirwa ibihe. Siku ya kubadilishiwa kugira ngo ibihe bihinduke bibe bishasha. Ili nyakati zibadilishwe ziwe mpya. Amazina wiswe ahinduke haba amazina mashasha. Majina umeitwa badilishwe kuwa majina mapya. Inja wahora ujya zihinduke utangwe kuzoraga izindi. Chakula ulikuwa ukikula zibadilishwe uanze kula zingine chakula. Hari inja utagiteka iwawe canke muhira mutagiteka bivanye n'uburyo. Kuna chakula ukuli kwako ama upigi kwako kutokiana na uwezo wa pesa. Ugendeye ku bagenzi canke kwa bantu ukabona babitetse ucutera inkuru ndende kugira ngo uhavugenda wafungura. Ukitembelea majirani ukikuta wamepiga chakula hicho unapiga histori ndefu ili na uandulukisha. Kubera uziko mudaherutse kubifungura. Maana unajua kwamba mnamaliza masiku bila mtumii chakula. Nimerimo mubifungura ariko ubunani. Labda mnakula kwa mwisho wa mwaka. Changi habaye anniversaire. Ama pamekuwa anniversaire. Changi habaye diplome. Ama pamekuwa diplome. Bitabaye uzosubira kuifungura ubunani busubiye kuwa. Kama bikuwi utaongeza tena kupata kile chakula paka mwanzo wa mwaka ujao. Ariko guhera no munsi izo njya uzoruzifungura buri somene buri ndwi. Lakini kuanzia leo chakula hicho utakula kikula kwa wiki. Kuko nawe urabibere. Maana na wewe anakustahili anakupenda. Hari muzu utabaza ibei kubera uziko ayo mahera tayufise. Kuna nguo ulizi bei kwa sababu unaona pesa hizo hauna. Ugiye mu isoko kwa Sioni au wadandaza masipera mawaksi na manuze. Ukienda huko sokoni kwa Sioni mali wanachuza masipeli mawaksi mawande. Muzi ningene hasa. Hujui jinsi panapyo fanana. Ariko kazero wadandaza kumunyerera. Lakini kazero ambako wanachuzia kumunyerera zazi ziva muri Kongo wasita. Gashwashwa na Kotebu urazi aho zidandarizwa. Na Kotebu unajua mali zinachuza. Nao bokubaza ku telefone wo mubwira. Wakikuuliza kwenye simu utasema. Ariko bokubaza wadandarizwa ma Holande nao umenya. Wakikuuliza mali ambapo wanachuzia ma Holande haufahamu. Ariko nao ugiye kuzamba. Lakini naona kwenda kuvikwa hizo Holande. Amamagaze adandaza makostume ntuzi aherere. Magazi ambazo zinachuuza makostimi hujui nafasi zinasimamia. Ariko musoko mukinama musoko mukamenge adandarizwa chagua pale hasi. Lakini soko ya Kinama na Kamenge mali banachuuzia chagura mwenge unapajua. Ariko nawe womenya kumamagaza adandaza. Lakini na unaweza ukajua magazi ambayo inachuuza makostime za juu. Ama restaurant gira buffet nta yuzi. Ma restaurant inakuwa na buffet lakini wewe usijui. Uzi handi bita mama nitirie. Nariko ndara umuntu yamwitako. Nikuwa natizama mtu kwa uraza handi bita kwa mama nitirie no kwa vyatsi. Unajua mali ambapo panaitwa kwa mama nitirie no kwa wiyungunganije ukaja muri restaurant nziza. Ukijitahidi kwenda kwenye restaurant nzuri bakuzaniye menu. Bakikuletea menu. Nukunza kuraba muri uruhande rw'ibubamfu. Uwezi kuangalia mkono wa kulia. Uhera ku uburyo. Unaanzia mkono wa kuume. Bisiguru ubanza kuraba ibeyi. Kwanza unaangalia kwanza bei. Hama ukarabicuza kuja. Alafu njoo unaenda kuangalia cha utafu. Bisigura uja ikizimbutse kuruta kugica ushaka. Ni kwa maana unakula cha bei ndogo kuliko ungekula chenye ungetaka. Ariko nawe nubwo navuze meni hari n'abatazi yariyo. Aijapokuwa nimesema meni kuna watu wenye hawafahamu. Kuko amenyere kwa vyatsi agenda gatanga igihumbi bakacamo harurira bakacamo agaca. Kwa huko kwa majani anatoa 1000 wanampakulia ugali anateremusha. Ariko nawe urashobora gufata menu ugahera ngaha. Lakini na unaweza kamata menu unaanzia hapo. Ugaharura bingahe ushimye. Unahesabia che unataka unapenda. Hama mu nyuma bakakubwira bei wari ivyo ushaka. Alafu wanakuambia nyuma bei umeshakula kile ambacho unataka. Sema amen. Amen. Bajaji change taxi uifata uko uona muri benshi. Bajaji ama taxi unaikamata kwa sababu muko wengi. Uri wenyene wa taxi vero wasigaye bakuzi na bamotari. Kama uko mwenyewe wa taxi vero wa motari washakufahamu. Ariko nawe ufata taxi. Lakini na unaweza kamata taxi. Ariko nawe uduga bajaji. Na unaweza kupanda bajaji. Ariko kandi nawe ugendesha kwao. Hata na unaweza endesha gari yako. Urashobora kuba mu nzu yawe. Na unaweza
anaishi nyumba yako. Reka wavuki amezi 9. Na umezaliwa miezi 9 kama wewe. Nawe. Na wewe ni wakati wako sasa. Nawe ibihe bigiye guhinduka. Na wewe nyakati zinakwenda kubadilishwa. Nawe ibihe bigiye guhinduka. Na wewe nyakati zinakwenda kubadilishwa. Umenyereye ukorera abandi. Umeshazoea kutumikia wengine. Ariko kandi nawe ukoresha. Lakini na wewe unaweza kumtumikisha yule. Ariko nawe ukoresha. Lakini unaweza kutumikisha. Wenganya bakavuga ati bosi wanje ararenganye. Ukipita unasema mabujana pita. Bakavuga ati ujya ndamukije niwe bosi wawe. Wakisema ule mwana salimia ni bosi wangu ule. Umenyereye kuvuga ati ujya ndamukije niwe bosi wanje. Ushazoea kusema ule kinisalimia ni bosi wangu. Ariko nawe bagiye kuzora bavuga ko nawe uri bosi. Na wao wanakwenda kukuita kuwa ni bosi. Ko nawe urashikiriwe. Maana nawe umefikiriwa sasa. Mordekai hagarigiye rero Hamani. Ikafika wakati Hamani arikuza arabona ko akomeye cyane ko umwami nawe yamushize hejuru. Akajiinua kaona kwamba yeye ni wa juu maana mfalme kwa shamutia juu. Ariko Biblia ivuga ati lakini Biblia inatuambia ajikuzaye atashushwa. Ati uwishira hejuru azokororerwa hasi. Azoja hasi. Nuicishije bugufi Imana izomushira hejuru. Na yule ajishushaye atainuliwa. Kandi uri hejuru cyane akorotse hasi buriya niyo ababara cyane kuruta uwari hasi gato gato. Tena yule alikuwa akianguka akishushwa pana anaumia sana. Mordekai yaje gusenga amasengesho y'imisi 3. Alipomaliza kuomba ile maombi ya siku 3 wakatulia. Esiteri yamaze gusaba umubonano kwa umwami. Esa ameshaomba uonano na mfalme. Acabwira umwami ati je ndagomba ko dusangira. Akamwambia mfalme mimi nataka tuchangie. Atariko kandi dusangiye uzanane na Hamani. Lakini katika karamu hiyo uje na amani. Kiamani bakibwiye ko umwami kazi amuhamagaye nawe asangire n'umwami. Kiamani kiliposikia kwamba malkia amekiita kichangie na mfalme. Acharagara kurusha. Akavimba akazidisha. Bakara yao ragenda gucya cyatangura kuzagenda. Alifika naanza kupanua mikono zaidi. Barasangira n'umwami. Wakachangia na mfalme na Esiteri. Na Esta malkia. Umwami arabaza Esiteri ati mbwira icyo ushaka. Mfalme akauliza malkia Esta niambie kile ambacho nubwo cyo bigisata cy'igihugu ndaguha. Hata kiwe kipande cha nchi yangu nitakupa. Esiteri amubwira ati ndagifise icyo nza kugusaba. Esta malkia akamwambia nina kile nitakwenda kukuomba mfalme. Ariko suno musi. Lakini si leo. Unyemere kandi ejo tuzosubire dusangira. Unikubalie tena katika karamu ya pili. Kandi na Hamani azoze. Tena na Amani mwalike aje. Haruzi kukina teatre neza acha kina ari Hamani. Akafukana mtu Kiamani kitumvise kichekiragarako. Kiamani kiliposikia kabisa kikajisikia ujasiri. Ageze muhira Hamani. Hamani alipofika ndani ya nyumba yake. Akatuma guhamagaza ababanyi n'inshuti n'abagenzi. Akaitisha majirani pia na marafiki. Kugira ngo batere inkuru icyo cyonyene. Ili wapige historia tu hicho tu. Mugageze ku irembo ariko arataha. Lakini alipofika kwenye mlango na Mordekai ari ku irembo. Akamwona Mordekai kwa umutima uramubabaza cyane. Nafsi yake ikamuuma sana. Ntiyamenya ko hakujua kwamba umutumiye gufungura yule amemwalika kukula warezwe na Mordekai. Alilelewa na Mordekai. Mwana wa Mordekai. Mtoto wa Mordekai. Mordekai afisi ubasha hejuru ya Hamani mbwa Hamani ntavyarame. Mordekai alikuwa na mamlaka juu ya Hamani lakini Hamani alikuwa bado hajafahamu. Tubafise ububasha nivyo batazi. Tuko na mamlaka juu yao ijapokuwa tubafite ububasha nivyo batazi. Tuna mamlaka juu yao lakini hawayatambui. Ariko hari umunsi bazobimenya. Lakini kuna siku watajua. Nibabona ubuzima bwacu buhindutse. Siku wataona maisha yetu yanabadilika. Uno munsi wo guhindurwa ibihe. Siku ya leo kubadilisha. Nabo bizobatangaza. Na wao watashangaa. Arahamagara abajama. Akaita wajamaa. Imana ziwe zose niko telefone zitari bwabeho. Bahati yake ni kwa sababu simu zilikuwa alikuwa yandika magrupe yose ya WhatsApp. Labda angalitumia magrupe yote ya WhatsApp. Nariye inkoko. Nimekula kuku. Nariye sinzi niki. Nimekula sijibitu gani. Nisangiye n'umwami. Nimechangia na mfalme. Kandi Esiteri yanumiye ngo nejo nzogaruka. Tena malkia kanialika na kesho nirudi kula. Akabibwira umugore wiwe. Akabiambia mke wake. Abibwira n'abajama. Akabiambia na marafiki zake. Abajama bacha bamubwira n'umugore acamubwira niwe yatangiye kumubwira. Marafiki wakamwambia lakini mke wake nje alianza kumwambia. Kuko Hamani acababwira ati mugabo narenganye ku irembo
Moridekayi ndakibona cicaye hata ndumva babaye. Amani akaambia marafiki zake, lakini nimepita kwenye pembeni ya mlango nikaona Moridekayi, nikasikia nafsi yangu inaniuma sana. Baguma batubona bakababara ariko nacho bazotugira. Wanabaki wanatuona wanaumia lakini hawatatufanya kitu. Amen. Sinzi kurara ba filme. Sijui kwamba umeshaona film ama sinema yamikinwa n'inkoko n'isenene. Inkoko n'isenene inachezewa na kuku na senene. Senene niyo acteur principal. Senene ndio acteur principal. Senene canke igihori. Senene canke igihori panzu wala panzu cinjiye mu icupa, kikiingia kwenye chupa, inkoko yamiza igomba kukirya, kuku inataka kukikula, bikangika ku madomagura. Sasa vinakata inabaki inapiga kwenye manake nafsi na iuma mpaka. Bwana saidie sana. Amen. Niko baguma batubona mugabo bikanga. Njoo gisi wanabaki wanatuona lakini haiwezekani. Nacho bazokugira. Hawatakufanya kitu. Urakingiwe. Wewe umelindwa na Bwana. Urakingiwe. Umelindwa. Neno la Mungu linasema akulindaye hata lala. Ati ngo ukuzigamana unyiza. Ego ngo ukuzigamanazo unyiza. Eti akulindaye hata lala. Tuzigamna n'ijuru. Sisi tunalindwa na Mungu. Kandi nacho tuzo. Tena hatutakuwa kitu. Abibwiye umugore amugati alipomwambia mke wake akamwambia ejo rero sasa kesho asubuhi ugiye ku giturire cy'umwami utakapoenda kwenye kalamu ya mfalme wewe uzocimumanika Moridekayi, wewe utengeneze mti afu mutungike Moridekayi, watengeneze bakora igiti cy'intambwe 50 wereye ku nkokora, watengeneze mti mrefu kama 50 bache bamanika Moridekayi afu wamtungike Moridekayi, ama ufungure Moridekayi amanitse hejuru, afu uende ukule pamoja na mfalme Moridekayi ametungikwa juu. Muri iryo joro katika usiku huyo ejo ariyo bazomanika Moridekayi, kesho asubuhi watamtungika Moridekayi, umwami aburitiro, mfalme akakosa usingizi. vuga ngo aburitiro, sema akakosa usingizi. Tugira Imana ko Imana yacu idasinzira. Tuna bahati kwa sababu Mungu wetu n'ijuru niryaronse itiro kubwiwawe, na mbingu haikupata usingizi sababu yako. Maze umwami abuzitiro, mfalme wakati alipokosa usingizi aravuga ati nimume igitabo kidonda ivyabaye mu gihugu, akasema niletee kitabu kinasema mambo yalipitikana katika nchi. Baza gusanga wakakuta Moridekayi yarasinyaye umwami ko bagira bamwice. Moridekayi aliambia mfalme kama wanataka wamuue, kandi baragira amatoza basanga nivyo, tena wakafanya uchunguzi wakakuta ni yenyewe, ariko nacho bamuhaye, lakini hakuna kitu walimulipa. Nubabazo no kubona utishuwe n'Imana mu kiringo runaka wari wakoze ibyiza. Usiumie kwa sababu Mungu hakukujibu kitu fulani. Iciza ntabwo cigera kibora, kizuri huwa kiozi, waragikoze umekitenda, ariko kandi Imana izokwishura, lakini Mungu atakujibu tu. Iciza ntabwo kibora, kizuri hakiozi. Narimvuze ngo nilikuwa nikisema iciza ntabwo kibora, kizuri hakiozi, uzogikore wirenganire, wewe tenda mema ukirabitswe, maana kimewekwa. Umwami arabaza ati none uyu muntu twamukoreye iki? Mfalme akauliza sasa huyu mtu tumemtendea nini? Bamubwira ati nacho mwamukoreye. Wakasema hakuna cha tumemtendea. Siwe yabonye burakeye, si ndio aliona mfalme unakucha. Acha coincidence bya bintu wihura navyo, kandi sasa vile vitu vya kukutanana tena Moridekayi kiraza mu gatondo, Moridekayi kakuja asubuhi kije gusaba umwami ko bomanika Moridekayi, Amani kiraza mu gatondo, Amani akakuja asubuhi kuomba mfalme ili amtungike Moridekayi, kugira ngo bamanike Moridekayi, ili wamtungike Moridekayi. Ashitse alipopafika atwira nuko umwami ariko ariyumvira ndamukorera iki uyu Moridekayi, akakuta mfalme yuko anajiwaza sasa Moridekayi katenda mema nimfanyie nini? Achabaza Amani, akauliza Amani, ati bwana Amani, akauliza Amani, mbega umuntu umwami agomba kugirira neza yo mukorera iki? Je, mtu ambao mfalme anapenda anaweza kumtendea nini? Biblia ivuga ngo Amani mu mutima cyayibaza ati ni je bagirire neza. Biblia inasema kwamba Amani akajikuza kwenye nafsi akasema mimi ndo nataka nitendewe haya. Achavuga ibyiza gusa ati baze bafate impuzu z'inyambara bami, akasema mazuri wakamate nguo ya mfalme, bafate ifarasi y'umwami, wakamate farasi ya mfalme, bache barondera umuntu afise icyubahiro kirusha abandi baganwa bose, wanakamata mtu ambaye anaheshima katika washehe wote, yibagira ko
ufise icyubahiro kirusha abandi bose yariwe. Akasahau kwamba yule ambaye ana heshima kuliko wote ni yeye Amani. Ati atagenda amutembereza mu isite avuga ati umwami yagomye kugira neza n'uyu. Eti ampitishe kwenye lango kuu akisema eti yule mfalme amependa ni huyu. Umwami acamubwira mfalme akamwambia, fata ivyo vyose uvuze, kamata hayo yote umeniambia ubikorere Mordekai. Yatendee Mordekai. Amena. Wewe. Uravyumva? Unayasikia? Uravyumva ariko? Unayasikia kweli? Abikorende. Atendee nani? Uwo yagira manike. Yule ambaye alitaka kutundika. Uwo yanga. Yule anakata. Ndibutsa akagani k'umugabo umwe. Nakumbuka kamizaka ka mtu mmoja. Abantu ndabita bakabwana na bakabibi. Watu na waite wakabwana na wakina kabibi. Uyo kabwana yakora ku muzungu. Huyo kabwana alikuwa akitumika kwa mzungu. Hama umuzungu musi umwe. Mzungu siku moja akazi karahera muri Afrika. Kazi ikasimama Afrika. Acagomba gutaha iwabo. Akataka kuondoka kwao. Ariko yafise imbwa yakunda cyane. Lakini alikuwa na imbwa alikuwa akipenda sana. Imbwa irapfa. Mbwa akakufa. Yumva kumenga niyo yamba ino muri Afrika. Akasikia kwamba hawezi kuizika hapa Afrika. Abona ko yoitwara mu gihugu cy'iwabo kuja kuyihamba. Akaona ni vizuri ipeleke kwao katika nchi yao izike. Uko kandi yaranabona ko atoronga naho yoyitangao ava bamurihisha n'amahera banashaka. Maana aliona kwamba kitupia popote pale wanaweza kumulipisha pesa. Atafata kasanduku keza, akoresha kasanduku keza. Akatengenezesha kasanduku kazuri. Achaishiramwo akatia ndani ile imbwa yake. Haja agiraje ku kibuga c'indege. Wakati anataka kwenda kwenye airport. Umukozi wiwe kabwana. Mtumishi wake kabwana. Aliyumbira ati umuzungu yaniza akoresha sanduku nziza nk'iyi. Mzungu kama alitengenezesha sanduku kama hizo. Irimo mamilioni y'amadolari. Imo ndani mamilioni ya madolari. Ayengera umuzungu agiye muri dushe. Kasubiri mzungu anaingia bafuni. Kabwana arayicomora. Kabwana akachomoa sanduku. Akachomoka. Izero ya mbere. Izero ya kabiri. Arazimya telefone. Akazimisha simu. Akapotea. Anyegera quelque part mu kizu. Akajificha katika kinyumba fulani. Azingo yakoye nabi muzungu. Anawaza kwamba ametendea vibaya mzungu. Agumara abahari ya mu rukaramo kw'indege zigira ziguruka. Anaangalia kule ukaramu kama avion zinapaa. Azabona indege iragurutse. Akaona avion inapaa. Ati muzungu ndazi ko atosiba. Akasema najua mzungu hatashinda. Ifaranga yabihevye. Hii pesa ameliacha. Akajana muhiriwe. Akaelewa ndani. Agera cyaraba. Alipoangalia kwenye sanduku asanga ni akakuta ile imbwa kimaiti cha imbwa. Barosade sana. Yarazi ngo amugiriye nabi. Aliwaza kwamba amemtendea vibaya. Kumbe amukuriye uchafu mu. Kumbe amemtolea uchafu. Barosade sana. Amen. Mordekai aza kubona arahamagawe. Akaona naitwa. Ugiye kwinjira umeze nk'abandi. Unakwenda kuingia ukiwa kama wengine. Ariko ntabwo uzosohoka umeze nk'abandi. Lakini hautatoka nje kama wengine. Sauti nifanyia mbao katika. Ichi yagirena bigucika ariko ntacyo bitwaye. Yes ashim. Amen. Mordekai aramuhamagara. Mordekai wakamuita. Monsieur Mordekai. Monsieur Mordekai. Mordekai arazariru. Mordekai akakuja anakimbia na uzi kurukota atarutaye ngaho. Hakuna mwanajua kama blanketi ya kutupa pale makikosi. Afisa makuru yuko ari uwo munsi baza kumumanika. Alikuwa na habari kwamba atatungikwa hiyo siku. Yinjiranye ubwoba. Akaingia na hofu. Aza kubona amani. Akakwenda kuona amani. Ni watangiye kumwambika ndio anaanza kumuvisha nguo ya kifalme. Ujanyere ni wazokwambika sisa. Mazuri. Aizokoresha wenyene. Itatumikisha hao. Nuko batabishaka. Itapokuwa wataki. Nuko batabishaka. Itapokuwa wataki. Bazokugirira neza batabishaka. Lakini watakutendea vizuri wataki. Bazokuvuga neza batabishaka. Watakutendea vizuri wataki. Bazokwambika kostime batabishaka. Bazokuwa batabishaka. Watakupa bila wataki. Bazogukwera batabishaka. Watakuoa bila wataki. Arwarakeneye inkwa bazogukwera batabishaka. Yule anataka franga za doti wataki. Arwarakeneye gukobwa bazogukwa batabishaka. Watakudotea wataki.
ndibwira ko batamambitse iyo muzu nawe ntubatabanje kumwoza. Nikizani kweli bakumuvisha hiyo nguo ya kifalme bila kumwoza. Ndibwira ko yatangiye kumwoza. Labda kwanza anaweza kwanza kumsafisha vizuri. Akamtoa tunani amugira neza, akamtengeneza vizuri, akampitia kapoda. Makeup amugira neza kabisa. Chimordika ati sasa. Mordeka akasema voila. Nakugiye ngo ikijewe. Kwambia mimi Umuyuda. Mimi Uyuda. Ashira akaguru kandi akatia mguu mwingine kuongine. Wambonye murayizi. Umuntu bamuhaye lift. Abahawe lift nibo bakunde gushira uwo wambonye. Ati wambonye. Wale wanapewa lift wanatia eti umeniona. Nyeni modoka sikensha ishira kwa shira kwa mwenaga. Mwenye gari mara mingi ati alikuwa wahawe lift arashira kwa wambonye. Lakini lift anaonesha kwamba umeniona. Kada gendera mutsabarenga na bose. Tena naenda na salimia watu wote wanapita. Jambo. Nibwira ko Mordecai yaramutsaba akabibi bakabwana. Nafikiri Mordecai amesalimia wakabona. Ati Hamani hagarara. Eti sima. Nuze nyarete ni sawa hiyo. Arete ni sawa huko. Ati Janine ni sawa hiyo. Janine ni sawa huko. Pascal ni sawa akabaramutsa. Pascal wote akawasalimia. Hamani nawe umwama agomba kugirira neza ko bamugiye ko ategeza kugenda semerera. Amani naye kaenda naimba maana mfalme alimwamuru ati aende kiimba. Niwe yari ministre mukuru mu bandi wa ministre, premier ministre. Yeye alikuwa premier ministre. Ministre wa mbere, ministre wa kwanza. Akagenda avuga anaenda nasema kuri Zamu Mordecai. Eti kwa Zamu Mordecai batashe. Walipoondoka nyumbani. Batashe. Walipoondoka. Umwama akamubwira ati mfalme akamwambia ingoreo dufungure. Sasa njoo twende kula sasa kwenye karamu. Mugabo Amana aravuga ati lakini Amana akasema ndabona karere kahindutse. Naona majira yamebadilika. Reka mbanze ntaye muhira. Acha kwanza nyumbani. Bimvikana ko yasho yari nyinshi. Labda jasho ilikuwa imeshamtoka. Afise farasi. Akikuwa na farasi. Ndogoba inyuma. Agenda atwaye izuba ryose ryamuhereye. Wote anakwenda kuimba na imba. Atabwira ati mumbabarire gatoce muhira. Akasema samani kidogo. Ageze muhira. Alipofika nyumbani. Acadondera madamu iwe na baba jamaa biwe ibyaba. Akamwambia mke wake pia na jamaa zake yenye amemkuta. Urabingana abantu bameze nabi. Sasa uone gisi watu ni wabaya. Ubwa mbere nibo bamwosheje ngo amanike Mordecai. Mara kwanza walimudanganya eti amtungike Mordecai. Ariko bwa kabiri lakini turu ya pili reka tusome majambo bamubwiye. Acha tusome maneno walimwambia. Kada ayo majambo niyo nanje ndakubwiye. Tena ni maneno na mimi nitakwenda kukwambia. Esiteri 6:13. Esta 6:13. Maze yiganira Zereshi umugore wiwe n'abagenzi we bose ivyamubaye ko byose. Nuko abanuzi biwe na Zereshi umugore wiwe baramubarira bati Mordecai kutanguye gucurangurizwa imbere yiwe asanga ari uwo mu ruvyaro rw'abayuda ntuzomushobora. Ariko uzocurangurizwa imbere yiwe nta kabuza. Amena. Amena. Shaizira ryawe. Amena. Bagiye gucurangurizwa imbere y'amaso yacu. Wanakwenda kuanguka mbele ya macho yetu. Bagiye gucurangurizwa imbere y'amaso yacu tubona. Wanakwenda kuanguka mbele ya macho yetu. Bagiye kumaramarira imbere y'amaso yacu tubona. Wanakwenda kufedhehesha mbele ya macho yetu. Yesu agire cyane. Yesu awabariki sana. Reka twicara. Acha tuketi. Bacara mu kintege rero. Wakamkatisha tamaa. Nibo bamubwiye. Ndio wamemshauri. Mugabo kandi bamuciye intege. Tena nyuma wakamkata nguvu. Aragenda ibwami gufungura. Akaenda kwenye karamu. Morale zaheze. Morale zishaisha. Umwami kaza carabibwira rero umwami. Malkia kanza sasa kumwambia mfalme. Ngerageje kunyarutsa. Nikijaribu kufanya. Arabibwira umwami. Akamwambia mfalme. Umwami atinde. Mfalme akauliza ni nani huyu anataka? Hamani. Yagomba kwica Mordecai. Alikuwa anataka kumua Mordecai. Ubwoko bwanyu bwose. Eti na kabila lenu lote. Rero cha giti yagira manike ko Hamani. Mordecai. Yule mtu alitaka kumtungika Mordecai. Nibagende bakimumanike. Yeye wamtungike yeye mwenyewe. Wali wavyumvise? Umekuwa umeyasikia. Wavyumvise? Umeyasikia. Wavyumvise? Umeyasikia. Bali bavuze ngo bakwirukane mu kazi ariko ni wagiye kwirukana mu kazi. Balisema kwamba ufukuzwe kazini lakini leo ndio unakwenda kufukuzwa. Ikibi yakwipfuriza ko kikubako. Kibaya alikutarajia kikukweko. Ukunukozi ko gutoneshwa n'Imana. Huyu ni mwezi wa kupendelewa na Bwana.
reka nkubwire uko ni kwezi ko kwitoraguza ninja. Huu ni mwezi wa kujinena chakula. Kwinenaguza inja, unajinena chakula. kwinenaguza ibyambagwa, unajinena mavazi, kazi, hata kazi. kuko ni igihe cyacu natwe, maana ni wakati wetu nasi, mwezi kwacu natwe, ni mwezi wetu nasi, mwezi kwacu natwe, ni mwezi wetu nasi. Hamani afisa abana 10. Hamani alikuwa na watoto 10. Nabo bacha barabamanika. Nao wakawatungika. Bacha bashinga ko urugo rwiwe. Wakasema uwa wake n'ubutunzi bwose bwa Hamani na utajiri wa Hamani ko babuhaye Mordekai izamu. Kwamba watapa utari bwahongoke menyo. Kama hujatoka meno, abantu bose babene ko wahongotsa menyo. Watu wote wajue kwamba umeshatoka meno. Umusima nizo kuremera menyo mashasha nibo vyemeye. Siku Mungu atakumbia meno mapya wataitika. Amena ninonya ko bibaza ko bidashoboka. Amena ni ndogo kwa sababu unawaza kama yawezekana. Utarakura ngo kwizibya gakarano utararongogwa. Kama hujakomaa ili ueleze miaka 40 hujaolewa. Usizogira mariage yagakura abantu bose bamenya ati yari yaratevye. Siku utafanya harusi ya maajabu watu wote wajue kama umekawia. Utarashomera kugezaho uteka uchumba ugali ukabuchumbira amazi y'umunyu. Kama hujakuwa shomere paka unasonga ugali kupitia maji ya chumvi. Hamwe ugomba gucumba utagira nifu. Pale kwa unataka usonga ugali hauna taunga. Kaja kwa mama kabibi ati ugali burashare mufu. Unaenda kwa mama kabibi ugali umenitepetana nipatie bigori. Wanakupa kau ubw'inyange. Wanakupa wanyaye kambaranga. Ungwaye kankoto. Wanakupatia kankoto. Ungwaye bw'ingano. Wanakupatia wose ukavangitiranya. yote unachanga na soza zingo nubufuga gukeaniye kume nta nubwo warufise. Amena. Amen. Amena. Amen. Mubwira ati uzofotoresha. Mwambie unipige picha ndugu yangu. Uigumane mu isimu yawe. Ubakene nayo msimu yako. Kuko umusuzoza kungendera. Jusi kutakuja kunitembelea. Niba kuzibira ku irembo. Wakikuzibia kwenye mlango. Uzobereke ko tuifotoreje. Uwaoneshe kwamba tumepiga picha pamoja. Ubabwire ko tuzinanye. Tena waambie kama tunajuana. Naimze ni ubuzima bwawe nuzoguma bimeze uko. Niko nasema maisha yako hatabaki hivyo. Erega wa mugore agiye guhinduka. Erega ule mke wako anakwenda. Erega wa mugabo agiye guhinduka. Na mume wako anakwenda. Erega wa bana bagiye guhinduka. Watoto wanakwenda. Erega wa mzee agiye guhinduka. Wazazi wanakwenda. Kazi kagiye kuboneka. Ile kazi na ibintu bigiye gushoboka. Yale yote na ugiye gutera imbere. Wa mutahe ugiye kuronka. Taji na kwenda kupata. Nyakati zinabadilika. Tugira dusenge. Tunataka tuombe Mungu. Goma sengera umuntu agomba kwibihe bihinduka. Nataka niombe mtu anataka nyakati zake zibadilishwe. Umuntu avuga ati ibihe byarabaye bibi. Yule anasema nyakati zilikuwa mbaya. Ndagomba kwibihe bihinduka. Nataka nyakati zibadilishwe. Bibe bishashi. Ziwe mpya. Ahaguruke dusenge. Asimame tuombe Mungu. Nshuti mukunzi, urumvise ayo majambo meza y'Imana aho twariko turavuga kubijanye nuko Imana ishobora kuguhindurira ibihe. Tugira dusenge. Ngira ndagusengere wewe ufise ikibazo kicanke ikindi. Ibibazo wowe ufise bishobora kuba ari byinshi cyane. Bishobora kuba bimaze ikiringo kirekire, bishobora kuba bimaze ikiringo gito. Ushobora kuba warihebuye ubona ko bitagikunze. Hari ibindi bintu ubona umenga ni nko gusara kuko uri kurasaba nk'iki canke kiriya. Ukabona umenga ni kinini cyane. Imana ntishobora kukiguha wewe uravye n'intege nke zawe, ariko Imana iragufite umugambi mwiza cyane kandi irifuza kugirira neza. Vuga ati amen. Imana ifise umugambi mwiza cyane ku buzima bwawe kandi irifuza kugirira neza. Abana abantu bashaka kwifuriza ibibi, bashaka kwifuriza ibyiza bisanzwe, ariko Imana yayo itegereje kugirira neza kandi cyane kuruta uko uvyiyumvira. Rero uyu mwanya ni umwanya wawe wo kwiyegereza Imana. Tugira dusenge. Shaka ko hari ingwara usanga zarabaye ndanse zarananiranye. Hari igihe usanga uri kuraribwa hana hariya ugasanga byarananiranye, ugasanga Satani yarinjije mu kuguru canke yarinjije mu kuboko sinzi n'umutwe, yaragize ibintu binabiriya, ugasanga nk'umuryango ntimumvikana, ugasanga abo muvukana ntimuri ko murahuza, ugasanga ingorane z'amatongo zarabaye ndanse, ugasanga abantu mubana mu quartier canke ku mutumba hangaho mupfutuntu utunaturiya, ugasanga ari ibintu biko biraba mu buzima bwawe nawe udatahura impamvu. Kandi usenga Imana
Imana kandi uri kuriyegereza Imana ukabona umenga Imana irakumva mu masengesho mugabo ukabona ukarindira ko bya bindi biba ukabura. Hari n'ikindi gihe usenga ukumva umenga amasengesho yawe Imana ntiri kwirayumva ariko ngoma ndagusengere kugira ngo nawe Imana iguhindurire ibihe. Nibizokoma biruko ntiwavukiye kwama uhura n'ivyo vyago oya n'ibindi vyiza wohura navyo nawe wofungura neza erega nawe wokwambara neza erega nawe woronka déplacement erega nawe wotera imbere erega nawe wokizwa erega nawe woheba ivyo vyaha. Hari ivyo Imana igomba kugira neza ariko iragomba ko iraba ukwizera kwawe iraba ukwizera kwawe kuko ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Ngira ndagusengere kandi ninagusengera ucunyandikira message nimbuzoba wishuwe. Ndazi ko batangiye kwandika ama message y'imitwaro murazi ko nimero dukoresha z'imitwaro murazizi ni zijyanye ne 76 96 96 ariko uyu mwanya ntiwandike kuko byo hava bigusamaza kuko tugira tugusengere. Ngira ndagwakanya ndagusengere kabisa uhora kugirire neza akwitwararike akube hafi bishobotse aho uri ko upfukame upfukame kabisa kuko uhora afise umugambi mwiza cyane kandi agomba kugira neza kandi bose bazomenya ko wakunzwe n'Imana kabisa ntaco bitwaye uko byabaye kose uhora afise umugambi mwiza ku buzima bwawe. Aya masengesho tuko turasenga canke aya majambo tuko turaganira amajambo y'Imana urashaka no kuyasanga kuri YouTube yanje urandika Pasteur Jackson Nkeshimana Pasteur Jackson Nkeshimana kuri YouTube ucubona ubutumwa twavuze urabona n'ubundi butumwa bwinshi twagiye turavuga butandukanye kandi urashaka kugira subscribe kugira ngo bikorohere kwama usubira kandi kwama ubona ko twashizeho ubutumwa bushasha birashaka kugufasha cyane. Rero wewe ushobora kwandika message urindire mukanya uca wandika message y'imitwaro mu mwanya tuzoba twashizemo akaririmbo reka tuave dushiramo akaririmbo tubakaririmbo kugira ngo muronka kanya ko kurungika iyo message inyuma yako karirimbo tuce dusenga bikunze gupfukama ucufukama bikunze kurambarara imbere y'Imana urambarare wumve wegereye Imana kandi Imana ndazi ko ishaka kugirira neza imigambi gufitiye ni myinshi cyane kabisa kandi uzotangara ntuzobure gusa kunyandikira message umbwira ivyo Yesu yakoze. Abantu benshi rero baranyandikira bambwiye mu gihe bahuye n'ikindi kibazo bakambwira ati buriya cyakindi cyari cyarishuwe ubu rero nahuye n'ikindi kibazo ariko igihe Imana yamwishura ntiwambwiye ngo nanje nshime wandike message nitwaheza kumva karirimbo uce wande mu gihe tuzatwo turumva karirimbo nawe uri kurandika message winyarutse wandike icyo ugomba ko gusengera ha mu mwanya wo gusenga rero turasenga Imana yakwishura nawe nyine ucusubira twandikire message aho nyene canke nimba Imana yarakwishuye kandi masengesho twasenze niko nyene niko ucubigira ucu twandikira kuri izo nimero nyene 76 96 96 96 76 96 96 96 egome. Yesu aguhezagire, Yesu akugire neza, Yesu akwiteho, Yesu akwitwararike, Yesu akube hafi. Reka rero mukanya ndagaho akanya kugira ngo umve izindirimbo nawe uronka akanya kukwiyegeranya. Urashobora ko ufise inshuti yawe iri kure ukamubwira ashire ku murongo wa radio Vyizigiro kugira ngo bikunde nawe asengerwe. Asengegwe kugira ngo nawe asengegwe. Urashobora kucumbwira ati uyu mwanya nyene ati nyarutsa nawe usengerwe. Kacumugira ko akwiye gufukama canke kwiyegeranya akaba hafi y'Imana nyene ntaje ahantu hari urwamo aje ahantu nyene avona ko iyo bari ko arasenga bikoroha kabisa. Reka mukanye rero tubahe akakaririmbo hama tuca twinjira mu mwanya amasengesho. Inyuma amasengesho tuca twakira ama message y'abantu bishuwe baca batwandikira ama message y'ivyo Yesu yabishuye. Yesu abandanya bahezagira. Ifuza imigenzi y'amazi ni ku mutima wanje uzagiza ukwifuza Mana bigatanye Mana ngwino ntabare Mana ngwino ntabare Mana nawe unifise atari wewe
ugezeho nawe uyibukwa. Ubwira Imana ati nyibuka iri rimwe gusa ndagomba kunyibuka. Wumva isengesho ryanje ko ngomba ko ndagusengera, nawe ubwira Imana utomore neza ico ugomba. Jenza gusenga muri rusange ariko utomore neza ico ugomba ko Imana igukorera. Ukivuge neza na neza nimba ari mariage yihutirwa irashoboka, nimba ari inzu yihutirwa irashoboka, nimba ari déplacement yihutirwa irashoboka, nimba ari promotion yihutirwa birashoboka, nimba rukunguka mu rudandazwa vyihutirwa birashoboka, nimba ari ya dossier ugomba kwisinywa birashoboka kandi vyihutirwa kuko Imana irashoboye, kuko ni Imana nziza kandi ikomeye. Nimba ari gutwara inda birashoboka kuko Imana yacu dufise ni Imana isezerana kandi gashitsa, ni Imana idukunda kandi tubabaye kandi yamituba hafi mu bihe byose. Ngira ndagusengere mukanya, ngira ndagusengere kandi wizere ko biza kuba. Uraza gusengerwa kandi icyo ugomba ko Imana igukorera iragikukorera. Reka kurira, humura. Yesu agomba kora ikintu kandi ikintu gikomeye cyane mu buzima bwawe. Zino tariki uzandika kuko Yesu no munsi ntihavyuguruye ubuzima bwawe burahinduriwe ibihe kuko igira ikwibuke. Reka dusenge. Mwami Yesu ugira neza kandi uragororotse, uri Imana nziza itwitayeho itubabaye, uri Imana yamituba hafi, uri Imana yamitwitwararika mu bihe bigoye no mu bihe byoroshe twama twakubonye. Mu izina rya Yesu Kristo ndakoretse uyu mwene data arakeneye guhindurirwa ibihe, arakeneye kwibukwa n'ijuru. Mu izina rya Yesu ndagusavye Mwami kumwibuka iri rimwe gusa kugira ngo ibintu byose bikoreke. We nibisaba ko uyibuka umuntu kabiri cyangwa gatatu kane gatanu, rimwe gusa umuhora wo bawuguruye byose bigenda vyikurikiranya. Mu izina rya Yesu Kristo Nazarete ndaguhamagaye nk'Imana ikomeye kandi hambaye, ndaguhamagaye nk'Imana ishoboye kandi iseruka rukambye. Mu izina rya Yesu Kristo Nazarete ndakweretse ingwara ayimazemo ibihe birebire, yaragwaye, yaramerewe nabi, yaragiye kwa muganga byaranse. Mu izina rya Yesu ndayikankamiye guhera no munsi have mu izina rya Yesu. Ubushobozi bw'ijuru bugaragare, ubushobozi bw'Imana bugaragare, bimenyekane kuri Imana ikomeye kandi hambaye. Mu izina rya Yesu Kristo Nazarete ndahamagaye ijuru rimuvugire, ndahamagaye ijuru rimwibuke. Mu izina rya Yesu Kristo ndakweretse Mwami uyu mwene data amaze igihe kirekire atararonka kana, urashoboye kuvuga ijambo, ashobora kuba ari umudamu, ashobora kuba ari umupapa ariko aranyumviriza. Mu izina rya Yesu Kristo ndabona undi muntu ahagaze kubwo kwizera kubwa mwene data wundi, nawe Mana ndagomba kubimukorera. Mu izina rya Yesu Kristo ndabonye urugo Mana, urugo rwamamwe impfu myinshi. Mu izina rya Yesu sinzi impamvu runyeretse. Mu izina rya Yesu mwakire gukingirwa. Mu izina rya Yesu ubwo rugo rwamaruba mu impfu nyinshi akira gukingirwa basigaye mu izina rya Yesu kandi naco muzoba kuko Yesu arabivuze. Mu izina rya Yesu Kristo Nazarete Yesu kora igikomeye, kora ibikomeye mu buzima bwa bene data. Ndakweretse uyu mwene data nawe ari mu buzima bw'akarenganyo, ararenganijwe cyane. Mu izina rya Yesu Kristo Nazarete ndaguhamagaye Mwami uvugire n'umuryango wiwe. Erabu uyu nawe ari mu gasuzuguro, Erabu uyu nawe byaranse kwa yubaka urugo rwiwe. Mu izina rya Yesu Kristo Erabu anuye rakeneye kugira mariage. Mu izina rya Yesu ndahamagaye ijuru rivuge, ndahamagaye ijuru mwibuke. Mu izina rya Yesu Kristo Nazarete guhera uno munsi Imana ibintu byose bihinduke bibe bishasha. Nzogushima Mana, numvise ariko arambwira ko wabikoze Mwami. Nzogushima Yesu, numvise ariko arambwira ko wakoze ibikomeye n'ibihambaye, ko ibintu byahindutse byabaye bishasha. Mu izina rya Yesu Kristo ndagomba Mana kumuhindurira ibihe guhera no munsi, iyo ngorane ntazayisubiremo kandi atangure kugira intambuko shasha y'ubuzima bushasha. Ndizeye Mwami ko byumvise kandi ko bikoze, ni izina ryawe gera Yesu Kristo Mwami mucunguzi wacu. Amen. Turagize rero muri wa mwanya mwiza wuko dusoma ama message yabishuwe. Twababwiye nimba wishuwe ucu twandikira message kuri 76 96 96 kugira ngo dusome message yawe. Ego kugira ngo dusome message yawe nimba wishuwe, kuko benshi rero Yesu ariko arabishura kandi turashaka ko twagusengeye nk'undi munsi kandi mugabo kandi Yesu akabikora
ego ntaco bitwaye kuba yabikoze haheze iminsi canke haheze ikiringo ngana gutya naho nyine ushaka kutwandikira message ukatubwira kugira ngo dusome iyo message benshi bumve ivyo Imana iri kwirakora. Imana iri kwirakora ibitangaza hirya no hino kandi ariko akorera benshi cyane kandi biratera intege na Satani akacananirwa ahafatira, ariko kandi abantu b'Imana bakumva kandi ivyizigiro bishasha no kurema mu mitima yabo. Ndakwibutse kandi ko ubutumwa bwiza tuko turavuga nizi ntahe n'ayamasengesho ubikeneye kandi ushobora kuja muri YouTube y'izina ryanje Pasteur Jackson Nkeshimana. Muri YouTube uca ubibona n'ubutumwa bwose twama tugenda tuvuga turaca tushya kuri YouTube kugira ngo umuntu akene kandi gusura kandi kubwumva ashobe kandi kubwumviriza kuri YouTube y'iryo zina ryanje Pasteur Jackson Nkeshimana. Uca usangaho rero utumwa twavuze ntubure kugira sabone canke subscribe ego kugira ngo uzokwame ubwumva mu gihe tushize ko ukacusura kandi kubwumva. Reka rero dusome message ya mbere. Message ya mbere ni ivuga ati Yesu ashimwe, Imana ibahezagire kukuntu musengera abari mu ngorane zitandukanye bagakira. Imana ishimwe cyane. Undi rero yatandikiye kuri 76 yavuga ati mahoro pastor, ndashimye ingene mwansengeye nkakira kuribwa, nari naronse akazi mugabo ahomba baranyankiye ibi nibindi ariko yari yashimye. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 yavuga ati amahoro y'Imana Pastor Jackson, nindi kumana nkorera ibujumbura quartier Nyakabiga ya mbere, Imana ishimwe yaranyishuye. Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati Yesu nashimwe, ndi Rusi mu Maramvya mu kigwati cy'amahoro, mwaransengeye mfite inda nibaruka amahoro. Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati miriwe neza, ndi Edi, ndashima ko Imana yankijije ukuguru mu mavi, Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 yavuga ati Imana ishimwe cyane, nariko ndameneka umutwe n'amaso yariko aranja none ubu birakize. Imana ishimwe cyane. Tubibutse rero ko tuko turasoma message zanyu kuri 76 uyu navuga ati Yesu ashimwe cyane, mwaransengeye narakize gusambana, ndashima Imana cyane, mukomeze kudusengera. Ego kabisa. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 yavuga ati ndi mu Buyenzi, naringwaye mu rubavu rw'iburyo, mwaransengeye narakize, Imana ishimwe, mongerwe inkomezi. Ego cyane, murakoze cyane. Undi nawe ati ni Chantal mugatumba, ndashima Imana ko yankijije estoma yari isinzikaje ingeza no mu bitaro. Imana ishimwe ko yagukijije. Ego kabisa, murumva ko Yesu ariko arakora ibikomeye ibihambaye no twumiza hirya no hino. Reka undi nawe rero dusome message yiwe nawe ati Yesu nashimwe, mukozi w'Imana, nagomba gushima, mwaransengeye ndushe nakora akazi ko mu nzu. Imana ishimwe ko yakuruhuye rero. Undi nawe ati mahoro Pastor, ndi Eric mba mu Kabezi, mwaransengeye nari ngwaye indwara ikomeye cyane mu mukondo none no muri testicule none byarakize. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Undi nawe ati bite, ndashima ko mwansengeye, nahora nkunda abahungu cyane none ubu byaraheze, Imana ibahezagire. Ego kabisa, Imana ishimwe cyane. Ego undi nawe ati namahoro Pastor, nanje naringwaye ibikomere abantu bantwenga ariko ubu ndakomeye, warakoze kunsengera. Imana ishimwe cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi.
undi nawe yatwandikiye kuri 76 96 96 96 yavuga ati ndi Bujumbura mwaransengeye ndatwarinda maze umwaka n'amezi 6 ntaratwarinda. Okay, ati muheza gigwe numva yarubatse umwaka n'amezi 6 atararonka inda, none twarasenze Imana iramugirira neza aratwarinda. Undi nawe rero ati ndabaramukije bakozi b'Imana, jewe naringwaye ibinyanya mu maguru sinatambuka, ariko ubu numva bimeze neza kuvaho mu nsengeye. Imana ishimwe cyane. Undi yatwandikiye kuri 76 96 96 96 niyavuga ati Yesu ashimwe, nanje ndabashimiye mwaransengeye nariba, none kuva mu nsengeye narabihevye ndi Muramvya. Ego kabisa Imana ishimwe kabisa kuba warabihevye. Ego nizere ko nabo wivye bamwe bamuri kuri basubiza. Undi nawe ati Pastor ndagushimiye ku masengesho meza wampaye, wa muryango wanje bariko baratora kamitende. Imana ishimwe cyane, Yesu araza kubakiza rwose. Undi nawe ati ni sawa ndi bel aba ku mutafari, ndashimiye Imana yankijije amaso kandi nkaba naramenye Imana yarankijije. Imana ishimwe cyane. Ego kabisa. Undi nawe ati ndatanze mwiriwe mwakoze kunsengera ku cari kinzingamitse, ntanga n'umutwaro w'umudamu twese twarishuwe. Yesu aguhezagire. Amen amen. Undi nawe ati ndabaramukije ndikiriri mwarakoze kunsengera, mfise amavi akocagurika, none Imana yankijije aho munsengeye. Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati ndabahaye mwiriwe aho muri hose, nkaba nshima ingene ndiko ndishurwa ku mitwaro nari mfise nabahaye yo kunsengera. Ego kabisa. Undi nawe ati Pastor mwarakoze kudusengera, nari nabahaye umutwaro wo kubura uruvyaro, none Imana yaratwishuye. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu ariko arabikora. Undi nawe yishuwe atwandikiye kuri 76 96 96 nivuga ati Yesu ashimwe Pastor, ndashima Imana waransengeye nari nkeneye umufasha, none ubu naramuronse. Imana ihabwa icyubahiro. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 96 96 nivuga ati Pastor ndashima Imana mwarasengeye muvyara wanje yaronse umwana, nanje mwaransengeye ndatora exeta. Imana ihabwa icyubahiro. Ego kabisa. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 96 niyavuga ati amahoro Pastor, nitwa Ndacayisaba Benoit ndi mu Kanyosha, mwarakoze kunsengera naringwaye infection. Imana ishimwe ko yagukijije infection. Undi nawe ati mwarakoze cyane kandi mubandanye mudusabira umwami Yesu abongera amavuta. Amen amen. Undi nawe ati shalom Pastor Jackson, ndabashimiye cyane kuba mwaransengeye mutwaro wanje, jewe nari mfise utuvyimba twari tumereye nabi kwizosi, none ubu vyaraheze. Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati mwiriwe neza ndashima ku masengesho yanyu. Ego cyane Yesu aguhezagire. Undi nawe atwandikiye kuri 76 96 96 yavuga ati shalom mwarakoze kunsengera, Imana ibahezagire ibongerereze amavuta narindwaye cyane none nakize. Imana ishimwe cyane. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 96 niyavuga ati ndashima Imana yaranyishuye, yarampaye icyo nayisabye, mufashe gusenga. Yaravuze undi mutwaro. Undi rero yatwandikiye nawe nyine kuri 76 96 niyavuga ati Yesu ashimwe cyane Pastor, ndi kumutangano murasenze numvise nduhutse ku mutima wanje,
nari numva merewe nabi cyane. Imana ishimwe ko yabikoze. Undi nawe ati shalom shalom Pastor Jack, Imana ishimwe yarampaye akaraka, ubu ndabona ndashobora kuzoronka amahera y'ishure, mwarakoze kunsengera. Ego kabisa, ego cyane, Imana ihabwe icubahiro. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 96 96 nevuga ati Yesu nashimwe, ndi Ansila, ndashima Imana yankijije ubusambanyi, Imana ibahezagire. Ego kabisa, Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati Imana ishimwe, ndi Evrari Bujumbura, ndashimira Imana kubona narahevye inzoga benshi byaranse, ariko kuva mu nsengeye jewe byaciye bihera. Imana ishimwe cyane. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 niyavuga ati Yesu ashimwe, nitwa Kingston, ndaha mu bitaro vya MSF, nari maze amezi 3 ntashobora kuvyura umutwe, none ubu nakize. Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati Imana ishimwe, nitwa Cynthia mu Gasekebuye, nari ngwaye mu nda, muransengeye numva bipungutse. Imana yabwi icubahiro, birahera byose. Twacabana rero dusoma message zanyu kuri 76 uyu nawe ati miriwe neza, Imana ibahezagire, mwaransengeye ngwaye ubu narakize. Imana ihabwe icubahiro. Undi nawe ati Imana ibahezagire Pastor Jackson, kukwitanga mugira abantu benshi murabasengera kandi bakaronka inyishu, Imana ibongereze umwete. Ego cyane, murakoze cyane. Ego reka tugarukirize kuri message, ndabona ko umwanya uri kurihuta ugenda cyane, ariko rero abatumvise ama message yabo muzotukurikirane mu yindi ndwi nk'aya mango, twizere ko nawe gwawe izokisomwa. Ego Yesu abahezagire cyane, bandanye mukurikirana ibiganiro vya radio vyizigiro, ariko ndabibutse ko ubutumwa tuvuga kandi hamwe nizi ntahe hamwe n'aya masengesho dusenga mu bisanga kuri YouTube y'izina ryanje Pastor Jackson Nkeshimana. Ego keneye ko ukurikirana amasengesho, hari gihe usanga ofisi kibazo kanaka kumva komenga urakeneye amasengesho, urashobora kucawugura muri YouTube ya Pastor Jackson Nkeshimana. Ego ucusangayo ubutumwa twavuze, ugasangayo amasengesho twasenze, birashobora kugufasha kumbure cyangwa ukabufise umuntu wawe ari kure adashobora kurikirana radio vyizigiro aho turi, aho ari cyangwa naho yo bari hafi, mugabo akabagomba kumviza kandi bwa butumwa, cyangwa ukabugomba kandi gusengerwa y'amasengesho, urashobora kucugura muri YouTube yacu, niryo zina ryacu nyene Pastor Jackson Nkeshimana, maze ukaca ugira aho ahanditseho s'abonner cyangwa subscribe cyangwa kandi ukaca ukumbure ubwira n'abandi bagashobora gukurikirana ubwo butumwa bwiza. Birashobora kugufasha cyane kandi bizobifashije n'abandi benshi cyane. Yesu abandanya kugira neza, Yesu abandanye aguhezagire, murakoze cyane. Uzuri wa Yesu nimegundua utamu wake, uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, egala musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 76 96 96. Afitiye Yesu mukinga zantiwe